Mbahaye mwiriwe, murakoze kumpa ijambo. Ndavyo maze iminsi numva bivugwa bikaba bihuriweko n'abavuze imbere yanje, bagumye basubiramwo ko imfuvyi n'abapfakazi bo mu 72 gushika ubu baguma barira muga bakabura uwo bayaha. Womenga Uburundi bwarahindutse, iyo umwana arira ntinyina ntiyumve. Iciyumviro giciye kinzamwo nuko kuva 72 bigumye bibujijwe kuririra no kugandarira abacu, igihugu caciye ciziziramwo umuco mubi wo kumva ukomye induru ati ndapfuye, wewe ukica amatwi, mbere no kumuzivya ukamuzivya. Mu Burundi hakankamirwa uwukorewe ikibi, si gake twumvise uwiciwe ahantu. Ica mbere abumvise iyo nkuru mbi babaza bati hariya yari yagiye gukora iki? Uwakoze iryo barawe afatwa nk'umuhizi azi kwica umuntu akamuherana. Uwibwe mu Burundi niwe bagereza ko yanjanjwa, uwivye bakamubonamwo ubutware bwo kurya utwiwe n'utw'abandi. Iyi ngeso mbi yo kumva ubutabaza ukica amatwi yadushinzemwo imizi, kubera kunumisha ababajwe n'ihonyabwoko ryo mu 72 bwari uburyo abarikoze bakoresheje kugira ngo ribandanye gushika ubu atacamira, rinarondoke, ico bita mu gifaransa reproduction sociale, rirandagate kugeza aho usanga ihonyabwoko ryerekeye abahutu rigirwa n'abahutu batanikeka ko ivyo baba bariko baragira ari ihonyabwoko ry'abahutu bene wabo. Muri make rero, kumva amaborogo y'imfuvyi n'abapfakazi ukica amatwi, canke kuzivya uriko araboroga ati ndaremvye, n'umwe mu mizi canke inkingi ihonyabwoko ryagizwe kandi ribandanya kugirirwa abahutu rihagazeko. Uyu munsi abarundi bagishigikiye ihonyabwoko ku mugaragaro si benshi, kuko abarundi sinzi twariyamirije ihonyabwoko iryo ariryo ryose, mbere twariyemeje kurirandura n'imizi. None umuzi w'ihonyabwoko ushingiye ku kwica amatwi ugeramiwe n'ihonyabwoko ariko araboroga, turandura gute? Nca nibuka inyigisho dusanga mw'ikete canke urwandiko bita encyclique Laudato Si rwa Nyerubweranda Papa Francisco, ruhamagarira abakristu twese gukingira ibidukikije n'abadukikije. Muri urwo rwandiko Papa Francisco atubwira ati isi turayisinzikaza ikaboroga iti nimundeke ntitwumve, gushikaho iheba igasarara, igasigara ivugisha imvugo z'imyuzure, ugutara kw'imvura, isegenya, gusenyuka kw'imisozi, kwanka kwimbuka, n'izindi mvugo zidusiga dutamariwe kandi isi yari yaratubwiye ntitwumve. Nyenubweranda Papa aca dusaba guhaguruka nk'abakatolika n'abandi bose bavyumva, tugatega amatwi yumviriza amaborogo y'isi be n'amaborogo y'abarushwa, bita mu gifaransa le cri de la terre et le cri des pauvres. Ico twita umurushwa si ugukenya imfungurwa gusa, si ugukenya amafaranga gusa, n'ububuze uwumwumviriza n'umurushwa akeneye gusa uwumutega amatwi akamufasha gusubiza umutima mu nda. Mu gifaransa niho kivugitse neza, bavuga ati toute personne a besoin d'avoir à qui parler. Kubera ivyo rero, igihe tuvuga ngo turiko turitwararika ibidukikije mu mutwe wacu, twumve ibidukikije vyagutse n'abantu tubana barimwo. Musenyeri mukuru yahora i Gitega niyo yabitomoye neza, avyita gukingira ibidukikije n'abadukikije.
muri iki gihe twebwe abarundi turongowe na leta mvyeyi, inkuru nziza nayo ikaba itubwira ko umwana atosaba umuvyeyi wiwe umutsima ngo nawe aca muha ikibuye. Turashima rero abaserukira bene igihugu mu nama nshingamateka na nkenguzamateka bo bamurikiwe na Mutima Mweranda bagatomora neza ikivi leta mvyeyi igiye gukutsa vuba kugira ngo imfuvyi n'abapfakazi baruhuke umuruho bariko kuva 72 aho bambigwa iceyi co kwitwa abamenja. Kuva umwaka wa 2003 igihugu kiri mu mahoro, mbere kuva 2005 umugambwe CNDD-FDD niwo uri ku ntwaro. Turashimira bitanze bose kugira igihugu gisubire kurangwamwo amahoro. Turemeza tudakekeranya ko amahoro ariho, ariko ikibabaje hariho imigwi y'abarundi itabayeho mu mahoro kandi igihugu kiri mu mahoro. Muri iyo migwi yakubiriwe ku ntango y'amahoro bakibayeho mu bisigarira by'ingwano. Harabambitswe iceyi co kwitwa amenja kuva 72, abambitswe iceyi co kwitwa impunzi ukongera ukaba mw'ikambi y'impunzi uri mu gihugu cawe. Hari n'abo leta y'u Burundi yomoye mu matongo yabo kugira ngo ihakebere abo bambitswe iceyi co kwitwa impunzi mu gihugu cabo. Turashimira cane umukuru w'igihugu c'u Burundi umwubahwa Evariste Ndayishimiye kuko agiterwa iteka ryo kurongora Burundi. Ijambo rya mbere ryiwe ryari gihumure ko abambitswe iceyi bose igihugu giye kubuhagira no kubitunganya kugira ngo ntihasubire ababandanya gutotezwa ngo ni abamenja canke abasubira kuba mu makambi y'impunzi. Tumaze imyaka turi mu mahoro, abobura aho barima kandi barimuwe mu matongo yabo ata n'umuzibukiro baronse. Muti rero jewe ivyo nibaza ko umukuru w'igihugu azotangaza mw'ijambo rihereza umwaka wa 2023 n'ibihe. Jewe ndaremye. Ikindi mesha ca mbere ni uko turongowe na leta mvyeyi. Iyo leta nta nkeka igiye kwitandukanya n'amareta mponyabwoko yasubiriye. Ica kabiri kindemesha kuri leta dufise, iyo leta irimwo abantu basenga cane, mbere n'umukuru w'igihugu agaragaza ko ari umukatolika afise ukwemera gukomeye ku buryo akamo duterwa na Papa Francisco ko gutega amatwi amaborogo y'imfuvyi n'abapfakazi akumva mu ba mbere. Ica gatatu kindemesha ni uko twimirije guhimbaza umunsi mukuru twibutsa amasezerano y'ubumwe kw'igenekerezo ya 5 muri Ruhuhuma. Ayo masezerano turayemera, ariko tuguma twibaza kandi tuti urupfu rwa Ndadaye n'ingwano y'imyaka 10 yakurikiye rwaje haheze umwaka umwe gusa ayo masezerano ashizwe ku mukono. Ubwo nivyo bavyatewe nuko ayo masezerano ataherekejwe n'itegeko rihana uyarenzeko. Ubwo uko gucira ibintu hagati gushika ubu atategeko ritumbereye ritomora ingendo z'amacakubiri n'ibihano uwitwaje amacakubiri yoronka. Ubwo sivyo vyatumye abagizeho nyabwoko ryo mu 72 bariraga abana babo. Gushika ubu vyamaze kuba ubuhizi kwica umuhutu, ari naco gituma mu migwi y'abahiga buhongo abahutu bo kwica, haba mu mwaka w'1972 canke mu ntambara y'imyaka 10 yakurikiye urupfu rwa Ndadaye, harimwo n'abahutu tubuza amazina.
nta nkeka rero mu ijambo mukuru w'igihugu azoshikiriza sozera umwaka wa 2023 jewe niteze ko adutangariza ica mbere ko yasinye itegeko rigira ihonyabwoko mu Burundi umuziro uzira ukaziririzwa. Ivyo bimaze imyaka 2 abaserukira bene igihugu babimusavye. Ica kabiri nitse ko yodutangariza nuko guhera uyu mwaka ugiye gutangura igenekerezo rya 29 z'ukwezi kwa kane rikeko umunsi wo kuzirikana ihonyabwoko ryagiriwe abahutu ari naryo ryaduhekuye intwari nyinshi 65, 69, 72, 91, 93, gushika 2005 canke 2015. Ikindi nibaza ko azodutangariza nuko hagiye kubakwa icibutso c'ihonyabwoko ry'abahutu. Kuri ico cibutso hakaba inzu yakahise k'ihonyabwoko bw'abahutu, Musée du Génocide des Hutus, izoca ikoranirizwamwo amagufa y'abatikijwe n'iryo honyabwoko. Ikindi ca kane nibaza ko azodutangariza nuko mu bisagara byose by'Uburundi hagiye kuba ibarabara canke ibibanza vyitwa umuziro kw'ihonyabwoko. Ikindi nibaza ashobora gutangaza nuko uyu mwaka abari mu makambi y'impunzi zo mu gihugu hagati bagiye gutaha bose, amatongo barimwo asubizwe beneyo, kandi ko uyu mwaka tugiye guhagurukira abo bose biba bakonona amafaranga y'igihugu bohanwa nk'abariko barabandanya ihonyabwoko n'ibindi azodutangariza turabitegereje. Kuvuga menshi kuyamara mpejeje ndabipfuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2024, umwaka tuzasubira kubura ibitoro, umwaka tuzasubira kubura isima, kubura umwavu, kubura imbuto, kubura isukari, kuko abatuma bibura baba bashaka gukenesha ubwoko ntavuze. Murakoze.